nkagumana ishami ritotahaye. Nyene umurima niwe yakibivye akibadika hadakama, agitera iteka ryo kugira kamere nk'iyafise. Amashurwe yaco yamivyamwa bitanga ubuzima, ishami ry'igiti c'umuzabibu, igiti c'amivyamwa bihoraho, gishingiye imizi ahadakama, nkagumana ishami ritotahaye. Umuremyi wenyene ubuzima yasharije umurima wiwe, awushingamwo igiti c'ama gitotahaye. Agatutu kaco gatanga akayaga k'ihumure, n'ishami ry'igiti c'umuzabibu, igiti c'amivyamwa bihoraho, gishingiye imizi ahadakama, nkagumana ishami ritotahaye. Yesu Kristo niwe yavuze ati ndukuri nkaba n'ubuzima bwisubiye, ndi umuzabibu namwe mukaba amashami, ndahiriwe ndi rimwe muri ayo mashami. Ishami ry'igiti c'umuzabibu, igiti c'amivyamwa bihoraho, gishingiye imizi ahadakama, nkagumana ishami ritotahaye. Namenye ko n'ishami rya Kristo, we giti gitanga ubuzima, natewe iteka ryo kugira agashusho nk'ayinaco.